sengera ni wewe. Visa mahora zenguruzi na mahora tazwi naba umukiza wanje ni sengera ni wewe, sengera ni wewe, sengera ni wewe. Soya kukoleye hafi ya magaze ntacyo murantora ntacyo cyane kumahanda ndabahaye mwiriwe, ndabahaye mwiriwe, ndabahaye mwiriwe abanyagikorane. Mbega Imana yishimwe. Amina. Imana yaratunejereje. Jewe nitwa Barisese Karaveri, asese ijambo ry'Imana. Nanje Imana inteye iteka kuba muri iki gikorane. Imana ingiriye neza cyane. Hanyuma rero jewe ndi umwe mu bakozi b'Imana batanguye muri iri shengero rya Pentecote ryo mu Kagari. Ndi umwe mu bajenama batatu batanguye muri iri shengero ryo mu Kagari. Ndi umwe mu basenzi basenze Imana ngo ishengero ryo mu Kagari Imana irihezagire. Haleluya. Turiko turabitegereza, turashima Imana kuko turazi iyo mwavuye, turazi iyo mwavuye. Amen. Mupastori yajaherekeza umwongere w'ikigozi yitwa Danieli yashinze ntahe ngaha, aravuga ingene ishengero ry'ikigozi ryatanguye kandi aravuga ko yatanguranye naryo. Hajya ngo ugomba kumenya abana babyawe n'umuntu bazimfura, bazimfura kuko imfura iramenya uruvyaro rwa nyina, abana ba nyina. Uko iyo umwana akuze neza agakurikirwa, araheka agafasha nyina guheka, bigaca bigenda neza. Siko bavyeyi? None rero Imana ishimwe, nanje ndanezerewe munuko mumbabare sindabarambira, ariko ngira mvuga ivy'Imana yantumye. Imana yarantumye, yamintuma ariko ubu naho yantumye mu buryo bukomeye. Itariki 21 z'ukwezi kwa kane nafashwe n'igiturumbuka, ingwara bavuga ngo ni agisidaya y'ubwongo, bayita ngo ni AVC. Iramfata fata umwanya mutoya, njamba paralize muri uyo mwanya nyene. Ndatemba, ndasenga Imana, ndasenga nti Imana yo mwijuru ntunjane umunsi ntunjane, ungirira imbabazi ntunjane Mana, uyu munsi ntunjane. Ndavuga nti narabonye ingene watwaye basogokuruzo batubwiye ubutumwa bwiza,
yabajanye yabateguye nta numwe itateguye kandi bose Imana yampaye kubasezera twarasezeranye baratwatira baratubwira ibyo tuzokora baraturemesha bati naho twogenda musigarane igikorwa cy'Imana Imana izokorane namwe umwungere wacu yamaze iminsi asoma amajambo avuga ngo ndiko ndasukwa ku gicaniro ariko akatubwira ngo muragumye igikorwa cy'Imana ngo ntihazagira amashitani abateshe araturemesha amara iminsi amezi abiri adusomera ayo majambo araturemesha atubwira ingene tuzohagarara mu gikorwa cy'Imana tukagihagararira nk'abakozi batowe n'Imana nico cyatumye nsenga gutyo ndasenga nti Mana ntunjana ubu banzundeke nanje Mana nzosezera abagenzi nzosezera abakozi dukorana kandi Mana ishimwe siniko ndavuga ubutumwa bwo gusezera ariko ndagomba kuremesha abakozi badukurikiye bakurikiye Kristo Yesu bagakurikira intumwa z'Imana bakaba abakozi bahamagawe n'Imana twasomewe kare twabwiwe ngo Yezebeli ngo ariko ararondera iki amen ariko bene data ngo twihangane dukorera Imana mu gikorwa cyayo ndagomba mbwira abakozi nkanje bakozi mwahamagawe uyu turi kumwe mubona n'umwarimu agira kabiri mu ishingiro ryo mu kagari natanguye igikorwa cy'Imana carankurikira none turashaje ariko nyuma yacu hariho abadukurikiye ngo dukorere Imana rero igikorwa cyayo neza reka kujuragirika mujuragizwa n'ibihe ngira nsome ayo majambo Imana yantumanye niyo ngomba ndabahe soma mu Baheburayo igice cya 13 ku murongo w'8 nari mu bitari Bujumbura ku munsi wa nyuma ngira mveyo buca ntaha banjura ngo ntahe hanyuma nyampabwa y'amajambo muri iro joro ngo genda ubwira abantu genda ubabarire niyo yaya majambo ngira ndabasomere dusoma muri iki cete uyu muntu yandikiye Abaheburayo ntiyanditse ariko yabandikiye amajambo ngira kimazi Abaheburayo 15 ku murongo w'8 turabe na musome n'amajambo avuga ngo Yesu Kristo ko yararejo n'uyu munsi niko akiri kandi ngo niko azokwama ibihe mwebwe mwasomye ngo binganiki ibihe ngo binganiki niko azokwama ibihe binganiki Yesu ko yararejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azokwama ibihe bidashira naciye mpabwa kuvuga kuri Daniyeli mbwirwa Daniyeli ngo Daniyeli igihe cyaramuhindukiye ko kirahinduka umwami ashinga itegeko ngo hasengwe ibigirwamana by'umwami hasengwe amashusho y'umwami Daniyeli ngo acajiwe aja gusenga ngo nkuko mwasomye ngo yagize gute yari yaramenyereye mwimenyereze gusenga Imana ibi bihe mubona naho biriho Imana iri kumwe natwe rema Imana iri kumwe natwe hari intambara ducamwo zimeze nk'izo Daniyeli yaciyemwo ibihe birahindagurika ku mwana w'umuntu ariko ngiriganuke ngo rema Imana yabanye na Daniyeli mugobo gw'intambwe nawe izobana nawe rema nabwiwe ngo nemesha abakozi b'Imana ngo bareme muri ibi bihe Imana iri kumwe natwe muranyumva abantu bo mu gikorane rema rero Imana yabanye na Daniyeli mugobo gw'intambwe izobana natwe amen mbega murabyizeye
Imana iri kumwe natwe Friday. Amen. Imana iri kumwe natwe. Numvise mpwemu yera yamanutse muri iki gikorane ndanezerwa. Mpwemu yera yaje mu kagari mu 74 kuri Pentecote yo mu 74 niwo munsi mpwemu yera manuka mu ishengero ryo mu kagari. Imana ishimwe bene data, mugumye iyo mpwemu igume muri mwebwe. Gumye iyo mpwemu uhora habagirire neza. Imana ishimwe. Kandi ngomba nze gusaba nawe wagiye wahagurutse ukumva ngo ntajwi ryakuje ko uze gusubira uhaguruka uti sengera. Twagiye Nyagisozi mu 75 twagiye Nyagisozi, hari urusengero umwongere aheruka gutaha wo mu Kirundo niwe yahigisha, yari yabaye umwana niho yahigisha. Hanyuma rero haza umusazi turamusengera arihana. Tumusengeye ageze mu rugo akora mu mutwe ariyagaza ngo ngo byasigaye ngo hinga subireyo ngo bansengere ngo uyu munsi ndihana ngo nagahanga kameneke. Acaragaruka tubona agarutse ngo nkorakoye mu mutwe ngo nsanga byasigaye. Acarapfukama turamusengera acataha kize. Amen. Ndakwipfurije mpwemu yera uve ngaha muri iki gikorane utahanye mpwemu yera. Haleluya. Imana iguhe mpwemu yera. Naho basenze ndabibasabye bene data basubire bagusengere ujane mpwemu yera. Mpwemu yera yaje, mpwemu y'Imana yaje, mpwemu y'Imana yaje. Mbega mwayumvise mpwemu yaje. Imana ishimwe. Nuko rero reka nongere nsome hajya hindura hajya mu cete cya Yohana cya 2. Haleluya. Yesu ko yarareje n'uyu munsi niko ari, umwizere niko ari. Soma buri cya cete cya Yohana cya 2 murongo 8. Dusoma murongo 8 n'umurongo 9. Sifa kwa Yesu, mwana kondo wa Mungu, Bwana wa majeshi. Amen. Ari hano. Yesu ari hano. Sifa kwa Yesu. Soma kijya chete. Amen. Tubona ngo mwiyubare. Niko mubona? Mwiyubare nimuhomba ibikorwa mwagize gute? Banyakaruzi, bantu bimuyinga, bantu bibujumbura, bantu bikiremba, mwiyubare niduhomba ibikorwa twagize gute? Twiyubare niduhomba ibikorwa twagize gute? Sifa kwa Yesu. Mwiyubare bene data, ntagire umuntu azohomba ibikorwa yakoze. Ngo ariko tuze duhabwe iki? Harya mubona ngo tuze duhabwe iki? Ingeri itagize gute? Ingeri itagabanije. Tuze duhabwe ingero itagabanije. Haleluya. Umurongo w'icenda uvuga ngo ariko umuntu ararata wese ntabwo mu byo Kristo yigishije ntafise Imana. Uyo ntafise Imana. Uguma mu byo Kristo yigishije niwe afise iki? Niwe afise data wa twese akagira n'umwana wayo. Imana ishimwe. Dutegerezwa kugumya Imana mu mitima yacu naho twohura n'amageragezwa, naho twogwana intambara, kugira mu butumwa bushike ngaha. Umupastori yaje ngaha, umwarimu twarungitse avuye mu kagari, shengero rirungitse ryo mu kagari. Haleluya. Yarimwo mpwemu, yashonje inzara ndende kugeza harya icanda. Muranyumva yemwe? Iri shengero ry'irugazi ry'irugazi ryo muri Karusi ryari umukozi w'Imana yemeye kurya icanda. Arihangana, Imana iramuzigama. Imana imuhezagire, arihangana arazigama. None murabona ibyiza byavuyemwo.
murabona ibyiza byavuyemwo, murabibona bene data, byavuye mu nzara, kurya inzara, kurya icanda, arihangana. Yarazi iwacu mu kagari, na twebwe nta byariho, nubwo akavuga ko bigoye, ariko tukamusengera, tugasenga Imana tuti Imana uhezagira umukozi wawe. None murabona ibyavuyemwo, Imana ishimwe. Muranyumva yemwe? Amen. Hari abatamuzi n'uyu mwungere wacu wa mbere, Imana imuhezagire, imuduhezagirire kabisa. Gikorwa yakoze ngaha, Imana imuhezagire, azokirongera imbera. Imana ishimwe bene data. Haleluya. Kugira ngo ishengero riboneke, twemeye kuja mu ngorane, turakena, turabura ico twambara. Twe n'uyu mupastori mubona ahagaze impande yanje, turakena kugeza aho abantu bavuga ngo nta kuja ku mwarimu, bakavuga bakabwira abakristo bakivugana ngo nta kuja ku mwarimu, ngo po ngo mwarimu atagira ico yambika. Abadamu bacu barakena, barabura ico bambara, ariko Imana ishimwe, barihangane bagumiza mu ngo. Amen. Barihanganye, natwe turihangana, twategerezwa kuba uko nyene kugira ngo Imana iduhezagire. Mbega mubona Imana yaraduhezagiye? Iyo turiko turabaraba turanezerwa cyane. Imana ishimwe, Imana yarabikoze. Bene data, mwihangane ntiduhombe ibikorwa twagize gute. Amina. Ariko ngo tuze duhabwe iki? Tuze duhabwe iki? Tuze duhabwe iki? Rayday. Tuze duhabwe ingeri itagabanije. Bakozi b'Imana nkanje, mwihangane umuntu wese, tuze duhabwe ingero itagabanije. Ndashimiye abungere banje bampaye umwanya nk'uyu. Ndarangije, ngomba turangize, ariko umviriza neza. Wa muntu atashe adahawe mpwemu, nahaguruke. Haguruka bagusengere, mpwemu yera akumanuke kujana umugisha w'Imana. Rayday. Amen. Amen. Reka dusaba umwungere wa mbere wacu aca abasengera. Aba Gideyi abasengera Imana, mujane mpwemu. Rayday, mujane mpwemu. Imana ibahe mpwemu wayo, mujane nayo. Imana ibahe umugisha. Sifa kwa Yesu. Amena. 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 Hallelujah. Amena. Uhoraho Mana yacu, uhoraho Mana yo mwijuru, Amena. uhoraho wadukunze urukundo rutangaje, uhoraho watanze umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo kugira ngo abamwizera bose ntibaze bapfe rubi. Turagushimiye cyane, turagushima, turagushimira ubuntu twagiriwe, turagushimira ingene batugiriye ubuntu tugahabwa kukumenya. Zina rya Yesu nirihabwa icubahiro. Turakunamiye Mana, tuguciriye bugufiya. Uri Imana twarakubonye. Haleluya. Uri Imana idahinduka ku masezerano. Aba. Amena. Haleluya. Turamaze kumva ijambo ryawe ngo Yesu ko warurejo n'uyu munsi ni kuri. Duhindagurika nguko abana b'abantu bahinduka. Amena. Uri Imana uzokwa muri Imana. Turagushimiye nyakubahwa Yesu Kristo, turagushimiye ngene uri Imana idukunda, turagushimiye igikorwa wakoze ugahamagara ishengero ryawe Mana, nubihererwe icubahiro. Turagushimiye. Amena. Amasezerano yawe ari kubizera mu izina ryawe Yesu Kristo. Amena. Haleluya. Hari isezerano wadusezeraniye Mwami. Amen. Amen. Wavuze ngo uzosuka mpwemu wawe yera
kubari n'umubiri bose ng'abahungu n'abakobwa bazovugishwa nawe. Ya haleluya, izina ryawe Yesu nirihabwe icubahiro mu ijuru no mu isi. Amena. Wabariye abigishwa bawe cagihe waduga mu ijuru usubiye kwa so, iyo wahoze mwami wabariye abigishwa. Amena. Ngo nimugende i Yerusalemu murindire isezerano rya data iryo mwanyumvanye. Haleluya. Ngo baca baragenda baje i Yerusalemu. Amena. Ngo barurira baja mu nzu yo hejuru, bisobanura ngo bitanguye ibyiyumviro by'isi, baja ahantu hejuru barasenga Imana, barasenga kandi ngo basenga badahumeka, kandi ngo nta ndobeko yarimwo. Haleluya. Bari bahuje umutima n'inama, barasenga barasenga. Haleluya. Ngo haza igihinda kivuye mu ijuru nk'umuyaga w'inkomezi, ngo gikwira mu nzu bicayemwo. Haleluya. Ngo hacabonekera ibirime by'umuriro byigabanganijemwo kubiri. Haleluya. Ngo bibaza kumwumwe batangura kuvugishwa n'Imana nguko mpwemu yarabahaye kuzivuga. Baba Mungu mutakatifu. Haleluya. None rero turasabye bya birimi by'umuriro byururuke ngaha muri iri shengero. Amena. Bize kuri umwe wese mutakatifu Yesu. Haleluya. Turasabye ibirimi by'umuriro zina rya Yesu Kristo. Bantu bavugishwe n'Imana bavuge mu ndimi zitamenyekana nguko mpwemu yarabahaye kuzivuga. Mana uhezagira iri shengero ryawe, urizigamishe mpwemu yera iri shengero ryawe. Mana uryuzuza ubushobozi buvuye mu ijuru kugira ngo mpwemu yera azobafashe kwihanganira ibagerageza. Mpwemu yera azobazigame. Haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo azobahe guhagarara no muri bya bihe bigoye, kuko muri Yezebeli ngo arimo arakora. Mana ishengero ryawe uzorohe guhagarara, ntagira icyo nyiganyiza. Mutakatifu, mutakatifu Yesu, mutakatifu Yesu. Haleluya. Ntagira icyo rinyiganyiza. Shengero ryawe Mana urizigame. Amena. Mpwemu yerabe muri ryo, umuriro w'Imana wake muri ryo. Haleluya. Turabona umusabyi w'Imana Yohana ingene yavuze ngo nukurijeho ndababatiriza mu mazi ngo mwihane, ngari kuzoza mu nyuma yanje. Uyo rero ngandusha ubushobozi azobabatiriza muri mpwemu yera no mu muriro. Turasabye umuriro w'Imana wake mu ishengero ry'Imana. Umuriro w'Imana wake, umuriro w'Imana wake, umuriro w'Imana wake mu ishengero ry'Imana. Umuriro, umuriro, umuriro w'Imana wake. Haleluya. Mu ishengero ry'Imana. Hezagira ishengero ryawe Mana, urigira ibishirira vyokowe mu muriro mu izina rya Yesu Kristo. Rihagarare ridatinya. Urakoze Mana kugiye guhezagira ishengero ryawe, kandi uhamagare benshi bihane bave mu vyaha vyabo Mana. Hari abakitwawe mu izina rya Yesu na Yezebeli no Mose uhaye guhagarara. Amen. Uhamagare hirya no hino abanyavyaha bihane bakira agakiza. Nuko urakoze, turagushimiye Mana kuko zibitangaza. Turakwizeye nk'umwami n'umukiza. Ndawa gusenze yasaraye, uri Imana yumva kandi yishura. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.